nta mugabo batwara basha ivyo rero mubikure mu mutwe umugabo agiye niwe azoyijanye ntamutwaye vraiment muronderera ahandi vraiment rero bagiye abakobwa b'abanyamusaga barakunditse bararonderwa vraiment rero barondewe nibanga mwiza akoresha ubwiza bw'iyo kirabe pata bitu arakakariye mu ntuzi sinakubiswe naratinya gukinana ibintu bigumye sinibaze rero ko ari musaga vraiment yoba yarangize jende umwanengwe kazi abenengwe kazi barafise caractère yo gukara yo ivyo nyene mwavuze nibaza ko rero ari kamere nibaza ko ari kamere vraiment sinibaza ko ari musaga ashobora kuba yaragize ivyo onye même si ishobora nayo nyene kuba yarashizemo uturungo dukeye bitavye Imana bandanye muha uruhukiro bwiza hari turacamukunda turanamukumbuye kandi yitahiye neza vraiment cyane mama wanje ni modele yanje gose kubera ko murabizi ko murabizi mwese kurera abana uri umuntu umwe biba bigoye biba bigoye birasaba ingufu nyinshi birasaba amasacrifice menshi rero jewe igituma nabonye mama wanje yaduhaye ubuzima bwiwe ngo rero ngo ndashaka gusubirayo kwinjirayo ngo gutora bible yiwe ko kandi nta muntu n'umwe ashaka kuyituma ushaka kujayo ngo niho nibaza ko tuzohurira na mama kubera amaze imisi amurota bavugana rero yumva umenga niyaja muri iyo chambre azomusangayo bavugana azonavyakira peut-être je ndazi ko muri ico gihe cose papa wanje yaradukunda n'ukuri cane n'umuntu wese yobikubwira yaradukunda mugabo peut-être kubera ivyo bintu bariko badahuriza ko bobo bapfa turabigwamo sino yaradukunda yaraturondera yaragira iki mugabo peut-être ntiyabaho nk'uko vyategerezwa rero uriko urakura buke buke wumva ibi uragira agashavu mwiriwe mwaramutse tuzere ko wazanye ifirimbi oya nayo nazanye n'umunsi umukenyezi umwizigiwe turaramukije abakunzi ba Fun and Fact abakunzi ba Seven Vibes abantu mwese mukunda ibiganiro byacu mana we mana maze sindabiyumvira ko mwebwe bagire mana zo bampera umugisha none umugisha utafuwe arashoye mana nyene tangurira kuyisi burabaha ninaronka nzo imana aze kwibaza kwimenyanira nibagira ikibazo nimubwire antuka nimba maze bisi ndabiyumvira sabudire ko nibindi biri mu nzira imana izo guhembera memba wowe kwanza una mdomo wambaye njambo ry'Imana ku mupira amen ubandanya mama itwazira koze kubakunzi bashasha ku bantu bagisubscribe canke hirya ndazi ko muhari hari abantu bataratunya bwa batumenya ko mwebwe muhamugira ama partage ibiganiro byacu kandi n'ukuri bashinda bakunda merci hari abantu ntazi mpabwa inkuru n'abandi bantu bwati ndafise umukuzine uko muze kwemeza Maria ndayisa kuri statut yiwe kandi umuntu usanga gasanga ntumuzi numwe mu bakunzi bacu niba abantu tuvuga bakatwumva tubwira ati mugire partage bakayumva tuvuga ati mugire bakavyumva nukuri Imana bahezagire cyane muri abo bantu na Blaze arimo Blaze wacu merci ategeza kugisha kuri statut abantu mutasha kuri statut ibiganiro byacu biba bibishe biragoye ko ni juste gutora link statut point ukaba birahetse isigaye ubureki gacura kimana ikikorera igahereza badushira kongira bamumva amasoni jana turateye isoni shani mbara abantu bakunze n'utwebwe turakunditse turaryoshe ibintu byose muze muradushira kuri statut karibu dasi thank you ako murana navyukanye mu gitondo amaheze gute agumururazi nujya mu rurazi nyene nyoye ko nciye nanje karamenda ngawume
anunwe anyway welcome my people navyonyoye bwiza kuva kure mw'abantu tubabwira amajoni y'umubirizi nzobitangwa ndetse turafashanya tuvomisa twese amem nabo barabiguze babitugurije ku ngufu wowe yaguze ibipake zitatu anyway muraho mukomeye Jenny sawa aho amango namayera mufisi umugore ari imbere yacu afise umunwa naja guhora urashikirwa ari nzira menegera mvuga iki uze ko aravuga cyo ndavyibagira mana biragaruka ndagaruka naje ariko nize kumeze neza indwi yagenze neza abakenyezi twizeye ko weekend heze mwahimbaje neza umunsi mukuru wanyu wabahariwe naho imisi yose ari yacu ariko nizere ko uwimasi mwahimbaje neza nikitawe yahimbaje neza byaho twamenye ko mu modoka ati none mana twe ntutubona none twe twagize iki bariko baraca amafaranga nimubumvuko cyatiraga gatahira umwe bayacanda yaje ariko anyway reka tubahe abaramutse umuntu no musi twataramuye ayije kumutuvangamo mwatuvangayise aho twaguhaye ibyubahiro byinshi mu byubahiro byawe Nikita twashaka uramutse abakunzi bacu n'abakunzi bawe hanyuma twabwira impamvu wicaye kuri iyo ntebe none siko twahora twica twagutaramuye barabizi ntubabeshe yamucane bakunzi bacu twahinduye juste disposition hariho umuntu yagize screenshots ari kuri Facebook yariko arishura abantu nyamba yitwa Lead si Lead wa man nundi mu akantu kose bavuze ya indi washira ko ya Greta na Kasko umuntu avuze ibirofu amwishura cikise nta nuze zitanu ni Lydia aririmba muhiteka ego ni Lydia yagarutse mukaza kutwishurira abantu yambwiye ati baranduhisha vraiment sanga navuze yarabishuye ubiza tosha gushimira rero abantu uzana ngo Greta na Raswa gwe bagize mariage kuko mariage yabo yapfuye ari yakera Greta na Filiori nje navuze yo pardon ni Greta na Filiori merci jeune marié bacu muri Seven Vibes turashoboye kuba felicita mbese turabakeje urubanza rwari ryoshe turaryohe twararize turatwenga byari biryoshe vraiment byari biryoshe n'ukuri mu nyuma rero abantu rero bagira ama like ama commentaire n'abatwishurira abantu bariko bavuga ibintu by'ibiri love mani zobahemba nibuka post amipro aheruka kongirako baranyanditse ko nywa itabi n'urumogi rwinshi kuri Facebook just nje tumasoma kuri Facebook ariko ntibimbabaza je bijya n'ukuri ariko nibirofa nk'ivyo nk'indi notwe hari umugenzi wanje yabindunkiye ababaye ambwiye ati je ngira ndabatuke ntiyo yatekereza hari umuntu yaciye amazi ati none uramuzi Nikita ngo itabi ryaramwishe hariho n'undi nanje yavuze kuri Facebook ngo turabana ngo wanje hama abagabo cyangwa naramubwiye ati nuko kandi abanye n'umukobwa ngo ati bashobora kuba wabuze amafaranga yo kurya no munsi tugahura niba numbura umubanyi wanje waranda gucorera 10,000 je te jure je Facebook n'ukuri rero ntimbabaza vraiment ntimbabaza na gatoya sima umuntu yatubwira hari umuntu tutarinze kuvuga mu izina higeze kuvuga ngo yirabura twanditse tutavuga kuriye kwavuga ngo ndijewe nguri nabura gushanje nirabura ngo kumengo ngo jeta gusubye ubwirabura ngutaka dasanga arirabura ngo namenya hatanye dasa naramuravye ndamubaza none wowe ndagusumbye ubwirabura ko jewe nirabura gusumbye anyway zo turatwenga baraduha show nukuri kandi nukuri abakunzi bacu nimuze muravyigereza umutima bajya abantu vraiment mubareke biryohere bisanzwe erega liberté d'expression iraruhura iratuma abantu bavuga ikiri ku mutima bakagaragaza ubwugu bw'abaho bugera c'est ça même karibu rero birababaza rero kugaragaza ubwugu bwawe mu nyandiko abantu bose babireba yambu cyane bakunzi bacu bakunzi ba Fun and Facts bakunzi ba Seven Vibes bakunzi b'abagore beza kuri YouTube turabaha ikaze turase kubifuriza umunsi mukuru mwiza abagore bose akenyezi bose bakaba baraturaba kubera ku kwezi kose gushika
nuko iwacu imiduga ipfa barerana dushiramo kinjimwe dukatubuje uve nuko turabayeho mbese nizera rero ko mumeze neza cyane nizera ko inyuma y'ibiganiro byacu byinshi biryoshe bazuba gashira mumerewe neza aho muri hose nuko rero twagiye muri fun and facts witwande ni Nikita okay ni Nikita wari wamvutse Adrienne Zebi Nikita. Adrienne ni muri fun and facts rero nkuko mubibona murabibona kwa kundi nyene vyama murabona ko twahinduye mugabo disposition twabazaniye ibintu bishasha ya twabazaniye ibintu bishasha twabazaniye muri fun and facts bivukanye n'ukwezi kwacu ego mbese muri fun and facts murabizi ko tuhora dushiramwo utuntu tudu rubrique tumeze gutya dukina jeu tugira iki turirimba tuba dufise ibintu bishasha tuguma dufise ibintu bishasha uyu munsi rero guhera uyu munsi mugabo ntibizoza biraba chaque vendredi mugabo tuzoza turabacishirizamwo iyi rubrique yitwa Mpakanya MA en sigle KG MA en sigle rero tuzoza turabaha uyu munsi bashimye kuntangurirako jewe nabahaye akanya tuzoza turabazanira umuntu mwadupropose canke twebwe nyene twiyumviriye tumuzane yicare ngaha atwishure ku bibazo vy'ibwina muri we vya bindi nyene wifuza kumenya ku muntu turabizi cane ivyo mukunda rero uyu munsi ngo bashatse kuntangurirako reka tubandanye twebwire Kubaye. wowe cuhora ntusubire kuvuga ikintu na kimwe introduction uri umuhosti wacu uno munsi ayigagire ko na introduction mbese Eh, wewe introduction. ega yivuge ngo reko nibaze nk'ubujewe nk'ubuga wewe kaniki yaribajije yabiheje namuretse ndaho bakunzi bacu karibu cyane muri rubrique yacu muri fana ifata muga muri rubrique ya mbere episode ya mbere ya Mpakanya ni ide twagize kubera ko tuzi ko muradukunda muradukurikirana abenshi turabenspira mu buryo butandukanye mugabo hariho ibindi bintu byacu tutavugira muri fun and facts twaba turi mu masuje y'ubuzima buri en general ariko hari ibintu tuba dukeneye kwiga ku muntu canke kumenya uramukunda maybe urashaka kumenya ameze gute ashavura yashitsa gute ashavura mbega mu buzima busa aho abantu bazi ngo ntidushavura ngo mbega ngo wewe urashika mu buzima ugashavura iyo rero n'umwanya wacu wanyu kugira ngo tuze mana ndumva ko nzokunda iyi rubrique vraiment I will love this I will bako marabizi ko ndakunda umuntu akunda kumviriza cyane ahora agatega ugutwi wewe hajya sitagucanira ku bakunzi bacu nashaka ndabahe power muri iyi rubrique power iyi akenshi murabizi ko tugira amasuje kenshi twiyumvisha mwaduhaye mugabo tukatubahe power kuza muratubwira mwebwe umuntu mwifuza n'ivyo mushaka ko yicara kuri iyi ntebe n'ibibazo mwifuza ko tumubaza ndabahe power ikomeye kubera ko abantu benshi bazaradukira ibintu twifuza ko baza barava bavuye kuri mwe batumire abakunzi bacu mutwandikire soit kuri IG soit kuri nimero yacu ati hi meze neza nifuza ko mutumira naka muzo mubariza ibibazo ibi hama uwo muntu tuzomurondera twebwe atwemereye kuza bizoba ari sawa cane avyanse zobwira ati wa mutwara monde yaranse mugabo tuzoba twagerageje uko dushoboye kugira ngo uwo muntu ashobore kwitaba hama tumubaze ibibazo mwifuza kumubaza kandi n'abantu batandukanye mu mico yose yego abapasiteri abarimyi abaririmbyi bose abigisha abaganga voilà abantu mwifuza urashaka kuba hari umuntu ukunda ukurikirana mugabo wifuza kumenya mbega uyu muntu ameze gute ibintu akora bitangiye gute tuza twe ntitumwiyumviriye cyangwa ntiyihuse kuza mu mutwe rero turabaha iyo power iyo pouvoir yo gushobora kudupropose umuntu mwifuza avec des questions mwifuza ko tumubaza
hanyuma twebwe tubibakore ko turi ngahanye ku bwanyu ariko mwumve yuko abantu tuba turazana n'iki bizoguma muri mode ya fun and fat si my journey ije canke agacaca bicara hajyanye my journey izoguma ari my journey kugira iyi nayo harimo ibibazo nyene bikakaye n'utubazo nyene twonga vyandi vya my yari journey ubwe ngo final manone ngo bagize ibiganiro bibiri bisa padi tuzoguma dusaruka nyene ubu ariko ikintu nabonye ku bakunzi bacu ikintu nabonye kuri mwebwe babana ikintu nababonye ko ndabametwe maze kwametwiza murakunda intahe mana we murakunda amatemonyage muri Nikita vraiment Nikita nashaka nawe bashaka imana turazira irabayotse kayiheza afuma iraba mu ama episode rero abantu mukunda amatemonyage ebara natwe tuzibahe kuko twarabonye ko zivyara amatemonyage yandi muri entourage yacu biraruta gukoma induru muhinduke mugiruko mugabo mvise hari umuntu yabikoze agahinduka akabicamwo birensiyo ugasanga kumbe birakunda naje kangerageza alors uyu munsi rero Nikitagize ibakwe yuko adafise ibibazo by'abafana baje kubera kuba yambaye ibara mugati tuzomuhamagara ikindi gihe aza kwica ibibazo by'abafana bacu même part 3 même part 4 même part 10 même part kwa kora emission ni wacu tuzokwama duhamagarana ticara ngaho tugufite ibibazo tuja kubaza ati hari ikindi kibazo n'ubu tuja no kuvuga ati ukwezi kwa gatatu twose nuko Nikita azokwama haki mumuzana muvyumva gute abadamu babanyi basi soit alors question jewe nifuza kubanza kumubaza nibaza ko nayigize wana shima twandara kuri comptoir ya dimanche passe na Raoul murabizi ko Nikita ari umunyamusaga et puis jaho mwatakure ku musaga namanibaza mbega naciye nibaza mbega abanyamusaga none bamize gute final wowe nk'umukobwa yakuriye ku musaga nihe difference y'umukobwa wo ku musaga ku buryo bavuga ati ujya n'umunyamusaga ku buryo ugira etiquette ujya n'umunyamusaga ariko nyene abanyamusaga nyene babaye hit aravuga ati ujya n'umunyamusaga babivuze kubera iki byavuye kuko nk'umuntu yahakuriye nk'umuntu afite abagenzi baho bameze gute abanyamusaga n'abakobwa surtout abakobwa reka mvuge ntangurire kubivuga general bo abantu bose abanyamusaga barakundana abanyamusaga bari solidaire gute urabona harabaho imigwi barakundana kandi bafise akavuyo aho nyene urumva harabaho imigwi je ndibuka nshiga secondaire hariho imigwi mbasha ndabiza kubibuka abo nibuka n'ababorayi Yesu ndabaza tempo mve hari imigwi hariho n'aba G unit hariho imigwi sindi ko ndayibuka amazina neza ubunye iyo migwi ikankana bakanahana gahunda tuje kugwanira hanaha wow mugabo iyo migwi ihuriye nko muri ville hariho ahantu hari haharawe kuri la reine la reine nyene yagiye kuri TNB yarigeze gushuha urabona baje nko kuharyohererwa hakaca umwe ashwana n'uyundi muntu barakunda vraiment gushwana n'abandi bantu mu yandi makartie mbongira barakuze ubu ngira naho leve habaye ntabigihare naho leve habaye je sinzira ko habaye leve sinzi ko hari abandi bashasha bana rero nk'ubunye umuntu dufate wo kumutakura wo mu ngagara aciye ashwanira umwe mu bantu muri iyi group dufate je nawe uri nko mu G unit je ndi nko mu borayi ntiduhuza ubundi je nawe amajenje gushwanira wowe ukaza gushwanira wa mutakura twese twaza tuza kuri wewe niyo barafise solidarité idasanzwe kandi si muri ivyo gusa no gufashanya rero barafashanya cyane barashikana ko gose hariho imigwi myinshi gose y'abanyamusaga ifashanya entre bo rero uko kuntu nibaza ko babifise basanze babifise biraborohera rero no gufasha abandi bantu bafise ibibazo bagize ibintu bitandukanye nukuri kose nta hantu hamwe uzogenda niwumve ngo hajya harimo umunyamusaga nta hantu na kintu mwarakwiragiye isi yose
umugabo wanje yaratevye aravyita ngo ni family MCG family duhuye n'umuntu nkamubona ko ari umunyamusaga ndamubwira be ujyanye no muri family family so kuvuga iwacu umugabo aba yumvise ko ndamubwiye ujyanye n'umunyamusaga rero barakundana vraiment bari solidaire kandi bararinda vraiment ako nyene turakazi tubwiye abakobwa rero dufata abakobwa ni beza nyinshi dore twabihariye musagira afise abakobwa beza vraiment musagira afise abakobwa beza abanyamusaga ndabavugiye basi ngiye kumpaka abanyamusaga bafise abakobwa beza barinda ego bararinda vraiment bararinda pe nico novuga ngira ku bakobwa b'abanyamusaga nta kindi hari ico nibagiye hari ibyo twumva ko batwara abagabo b'abandi ega no kurinda nyene oya barakunditse barakunditse ntabo batwara nta mugabo batwara nimba umugabo wawe yaragiye hanze muri benshi bagore muri fone banga bamutwaye umugabo yaritwaye wenyine nta mugabo batwara basha ivyo rero mubikure mu mutwe umugabo agiye niwe azoyijanye ntamutwaye vraiment muronderera ahandi vraiment rero bagiye abakobwa b'abanyamusaga barakunditse bararonderwa vraiment rero barondewe ni banga umukobwa mwiza akoresha ubwiza bw'iyo bwawe pata bitu azi umutaha udahe udahomba amukoresha neza kandi nivyo je nibaza ko nivyo rero utavuze bijya navyo by'amanoze nivyo bavuga ngo by'intete n'impeke bijya bintu nivyo bindi ngira ngo bamaze navyo hariho ego ahantu bafise intete mugana naho ndabona ivyo bintu ndavyumva yego impeke yoyo ntusanga kwibarabara ari agatoto umutoto hajya bari ugwagwa yego jare impeke abari n'amasaka baba bamanitse amasaka bijya biriho vraiment impeke ziriho pe n'ubundi hari ahantu uja kumusaba ukabona banikiye amasaka urupangu rwose cyane kwibarabara ryo kujya gatatu hariho katiye bahora bita twonone sinzi ko n'ubu ariko yitwa nahone ahantu nyene habari zaba bihari pe kandi intete n'ahandi bazisomeza bagusomeza nyene ugwagwa canke impeke ega najya ukabari wacu ziriyo impeke yabikuye ku musaga bizana mu ijana nizo baba baradandaza kandi ziragugwa gose donc wakwiye ibintu ku musaga bizana ku ijana sinajewe sinatwebwe n'abantu baje kubidusaba nyene kubigirira nawe ati muransavye mukubisa ahoroshe reka ndabereke Okay, tumenye rero nikita. Reka je nande shaka kubaza. Tubandanirijaho. Ukumeze uno munsi. Ko ego urakundana, urarinda mana. Uyu. Atagira ingufu. Afuma mu nyuma. Na scan yayo yitera ngo ngonga rero. Ozi ndashobora kuba ndazifite ingufu sindipima byango niguse ariko urumva rika n'umuntu arinda n'umana yawe none ni wabikuye kumusaga nk'ubunye twakubonye impano shasha ku bandi bantu je nenda yize ko tubona mu ma publicité ubusigaye kwina uri Adrienne mwene wabo na Zebiya iryo niteka ryinshi basha munyitiranje na Adiriya Adiriya n'ikindi kintu hari abantu batahora bakubona je ngiye ajya publicité yanyu ko yaca kuri batayahagaci yego kubera kuri YouTube kandi ni kubera ngira ngo abagenewe banyeneyo kandi nyinshi vraiment mwamaze kinana kandi kenshi bacaraba ikintu muko muragirira ntibakwitaho bako ikintu n'igiki birabira ikintu muko murahayanisha wabikoye ku musaga cyane n'ivyo wavukanye ashobora kuba uri muri quartier kana k'abasazi ariko abutekereje abasazi apana gusara babashafu nakazi kawe kubitwa umviriza basi wabikuye kubera environnement c'est-à-dire le quartier dans lequel tu as grandi canke nivyo muri famille vuga ati nyene twebwe iwacu turabantu bacokozanya turabantu barinda sino nyene parce que ashaka vuga ati je sinabikuye muri quartier n'abagenzi bandindisha dufate you know ni mukuru wanje cye muto cye babavye banje bavuga ati hari abana batashe
ngo mama Bankubise, nakayankubise ngo nawe kuko utamukubita bakubite. nawe you know ugasanga rero kuduka ati unanguye tudesi imperanwa tiktak je deja sinibaza ko ari musaga yabingize kubera ko jerega ku musaga jambo la mbere je sinanahavuki mugabo nahagiye nduruyoye ndi mutoya ca ndahakurira umva nivyo byo kuvuga ngo ndi umunyamusaga ni kubera ndahakunda vraiment nahagiye ndi mutoyi nakuze ari homba ndahava mfise 11 ans ngo 11 ans ndabesha nahavuye mfise 17 ans urumva niho hari ubuzima bwawe bwose urumva mugabo ico gihe jewe nka enfance yanje jewe ubundi nakuze ndi umuntu atinya cyagiye kugubuka mu nyuma sinzi rero ngira nyene bwari ubuto jewe nakuze ndi umuntu atinya ari timide ico kintu ndakivuze ntimucunga n'ubu je ndi timide nagakikabarutsa ntituguhaririza ivyo uvugana byose n'ivyo je ndi timide mugabo timidite yanje abapsikologi ngira nibo bobitahura timidite urayishobora kuyihisha mu gushaka kugira amanyamarenga kwerekana ko nta bwoba rero je sinibaza ko ari musaga kubera ko urumva ico gihe mu buto bwanje urumva sinari nkaze jewe navyo ndi bana bakina ibintu bikora ku mubiri canke bishobora kukubabaza sinabikina ana za elastic ko dutangurira aha tukaduza jewe ndenza aha ntaho nashobora gukina kubera gusimba cyane ntavyo ndatinya ndatinya n'inkoni ndazitinya nakuze ninya ivyo bintu kandi ndi umuntu atakubiswe nguvuge ngo warakakariye mu ntuzi sinakubiswe naratinya gukinana ibintu bigumye sinibaze rero ko ari musaga vraiment yoba yarangize je ndi umwanengwekazi abenengwekazi barafise caractère yo gukara ivyo nyene mwavuze nibaza ko rero ari kamere nibaza ko ari kamere vraiment sinibaza ko ari musaga ashobora kuba yaragize ivyo si ishobora nayo nyene kuba yarashizemo uturungo dukeye uruhara kubera urumva ubona abandi bantu hamukabikurana ariko kameme kuba waravuye ufise 17 ans ni ukuvuga ngo mu myaka ubukuze 17 ubukuze you know kandi imyaka yo gusara bivana n'abantu ni 12 muri yo periode tubwira igafe uyibuka warakoze kugatisha nabaye kumusaga kwere nakoze nkiri umwana naho nari yerekanye ko umunyamusaga mbese nakoreye muhira hariho hose ya nyine you know gafe abagenzi banje baraza kuyibuka twarigeze kuduga mu kayanza tawe twabwiye muduganye nabi sindabavuga vraiment abagenzi banje abakobwa kandi murabazi mwari bagenzi banje harimo tungana harimo abanduta muri pakida cyane muri abahe lift twari pakije umenga en fait bamwe papa wabo n'umunyakayanza barakunda rero kuduga ibara natwe cha turagenda namba twari tuzi ngo turataha sinibuka vraiment ico gihe mugabo ndibuka ko habaye skandale bakaturondeza abavyeyi imvira umwana wawe araye ruguru bakaturondeza akabarangisha rite hano maya tamwe mubwiye ko muduza byari bizi petete ngira abavyeyi bamwe babo bana nyene baba ruguru twero no twabaye ni baba ruguru abavyeyi umwe yakora ruguru niyo nakora ruguru iwabo papa wiwe iwawe kugatumba hariyo ngira abatante aba oncle twege rero cha turabakurikira turabaherekeza agenzi bacu turamukanyaguza warumva ushaka kuja kubona ruguru gina cyangwa bwigero byari biryoshe ntabwigero uduga ruguru muri ava nahora ndu twebwe chaque grande vacances twaba kwa mama none hamwe giduze waduze wumva ushaka kuduga experience nyene babakobwa bashushe kusa haraba skandale reka ndabagira rero akantu kabaye ico gihe harimo umugenzi wanje yarafise umutipe amukarira ana babati bakubwira ati we iyi telefone yifashe gute uriko uramwita gusa ku telefone ati ukanuye gute yari umutipe amukarira cyane hewe reka dushitse mu kayanza yamubwira ati ndamumure ndakubona wagarutsa rega yaragarutse wewe yaramanutse imodoka aramanuka ego wow twebwe bamwamba rero twigumirayo
mwiyumvira ngo mava mumanuka ego umenga twizigimira ko twava tumanuka ndibaza hewe abavyeyi baraturondera ico gihe rero nta n'itike twari dufise ho ngaruka okay bazi cha bigenda gute mushobora kugaruka mu gitondo baraturondeje bararondeza nta matelefone twifitiye urumva sinibuka vya migende twagarutse mugandibuka ko bamenga baraturondereye ingene tuzi ivyo ndavyibutse kubera hari umuntu aheruka kubinyibutsa ubundi je bazi ko nkunda kwibagira hari umuntu yabinyibukije mu rubanza gumwe muri abo bagenzi bacu tuhahuriye ati muravyibuka basi haba ushitse barakuravye niba nagukoze ko na kimwe mama wanje sinibuka ibintu yankoreye vraiment sinibuka ibintu yankoreye niyo kwikawusha bakora bavuze ati nigeze ukubitwa oya sinakubiswe mugabo ega hari ibihano baguhanisha kino hariho utuntu nyene bakwima kugira ati guhera uyu munsi ntuzusubira kunsaba iki muri iyi minsi uri prive iki babareze nk'abazungu ibyo byashiro ngo okwe akacarira wow nawe mwara abasirimu babareze kizungu nubashaka kumenya jewe ni kita umuntu ari muri primaire kuntu yari ameze wari umeze gute wari umwana ameze gute ahoze wavuze kuri wari ko ari timide wari uhoze wari ufise abagenzi warakina ikibariko warakina horo hanyuma eske warahindutse ugeze seconde ugeze muri adolescence canke wakuze ko akomye ameze muri primaire muri primaire nababwiye nari ntekereje muri primaire cane kandi nciye ubwenge cane barampamagara imbere kumpa bwa bushimwe kuma fête scolaire ya fin d'année twabahamagara batatu stendi y'abavyeyi ngo jewe ncigana n'ubu wa mbere uravyumva hanyuma ntekereje mugabo mfise abagenzi vraiment kubera ko abagenzi kimenya je ndacafise abagenzi bo muri primaire ubu mwege na fête tuhora duhura turaja kumukanya turadabana rero nari ntekereje secondaire 7e 8e nagumye uko yo ndibuka ko 8e ho naranka ibiharuro secondaire rero ngezeyo bwa bwenge ntibwabandanije buri kirenga nkuko sinadubuye nagiye kudubura mu 10 rimwe mugabo sinaba byandi ngo vyo muri batatu ya 7e 8e ariko nibaza ko naho nyene byahungabanye kubera ambwira ama circonstances y'ubuzima twari duciyemo hanyuma 8e ndibuka naranka mate ndibuka umunsi umwe rero mu w'icenda mu professeur wantwaye imbere kubera ya timidite ndazi ko ngiye tana kimwe nze gutora ico kintu ntwaye yamozo tishakoroka kwe atanagukoze Esko ugize ko kwiza waririmbe canke wari zukiri mu ntebe niko ndagenda mu Twitter narize sije umumbo ikije gatatu Pero waragumye canke yacakwa bari Yo zarananiye narakingira sindavyibuka muga ndibuka vraiment ko vyagenze uko nkarira namba nashitse imbere biranga hanyuma rero secondaire urumva aho rero kuva 10e nibatswe ariho nahindutse vraiment 10e nibatswe ariho nahindutse kubera 10e narize naciye nja muri privé y'abantu rero urabona muri privé ngene baba bameze nihongira nibaza ko natanguye gukura urabona igisagara natanguye gukura kandi urumva n'imyaka ibiri kiraduga niho rero natanguye ngira kuguruka guhera nka 9e nari natanguye kuhinduka nja mu club atamba na barasco arumva rero naho natanguriye ngira ngo hajya iyo utanguye kuzuraja mu bantu urahinduka kurusha kwa kundi wama uri utekanye uri hariya rero mu nyuma nabwa bwenge bwaratevye buragaruka bwaratevye baraza barabwibitsa hanze ndibaza muri première je narahawe twe naho hele uje wabaza baraduhaye agashimwe k'impene kuri diplome zacu mwigana nahe twigana ahantu okay ba ishure aho hantu nibahavuka bahangumye je kuhagirira pardon navugwa mu izina baraduhaye impene vraiment impene zibiri canke impene musangiye umwe iyiwe twari nka batatu menga bambere mu ahantu fonda batwara agahatwara abantu uraza hambwira inbox ahantu batanga impene kuri diplome yarapfuye sha
umunyeneryo ngira ngo ntibagitanga imena ngira ntibakironka ibyo batanga inkwavu yego nuko ngayo nguko shaka kumuriza Nikita nakazesha nakomeye ndashaka kumuriza nashaka uri umwana agira kane muri famille gatatu muri famille mu bana bane kamuntu n'umuhererezi nturi imfura uri umwana agira ngene urumva ari aho tumuhererezi mu bakobwa wakoze no nkumuhererezi oya n'umuhererezi mu bakobwa niho birabaho ko umuntu abaho ngo umuhererezi mu hari imfura mu bakobwa umuhererezi mu bakobwa niwabikre kora sinumva umuntu ngo jango yafsinye kora ngo ari umuhererezi mu bakobwa ibyo babivuga byabindi ngo ndumuhererezi kuri mama narabatse kuba umuhererezi je nakurikiwe mfise imyaka 7 umva wararonse umwanya wawe nararonse umwanya wanje kubera bari barabihevye bari barabuze umuhungu barabijama yaje kingi ni umwe niko gafi agazoze tumwicarike ngaha aduha kanya nawe numva shaka kumenya bashaka kumenya experience y'umukobwa afite bakuru b'abakobwa ko aje naho nta dufise urabizi tutekane wowe ntufise umufise babiri bimeze gutubwira bakuru b'abakobwa genre wavuze usanga hari abandi bantu bahari nga muri famille abana muvukana eske wakuze ubarabiraho nk'akarorero mwaravugana mwarayaga kuko sometimes muto yiwabo ko sometimes ari gihe abakobwa bavukana ntibisiga ngo baca baba best ngo baca baba genza ngo baragana ngo sari mu vyiwe canke eske bana ngira ivyo biba bamaze gukura bakiri bato sinibaza no mu buto hari gihe bataba bagenzi twebwe twakuze dukundana frame twakuze dukundana je ndavyibuka baramfata nk'umuhererezi kubera je ndibuka niga jewe twarutana ishure rimwe n'abakuru banje uwo dukurikirana yandusha ishure rimwe n'imfura yamurusha ishure rimwe rero twiga kuri Stella hanyuma ndibuka byandi bavuga abavyeyi ngo bashaka kubakuza abana kababwira bazo barataha n'amaguru bobo jewe nyine abari jewe nta n'imodoka bobo batahe n'amaguru bamenyere gutaha n'amaguru muga rero ndafise uyu mukuru wanje dukurikirana n'umuntu bashara risa namuvuga gute n'umuntu unamuravye wamenga arafyina kwanza jewe uri kurara unaravye kamere y'abantu je tuvukana ni jewe umenga ndakuze mugabo je ndazi ko bamfashe vraiment nk'umuhererezi ico gihe bakaca bobo ntiyo baha amahera ya bus ana haje kuri Stella zaraza bus kudutoraho je bakaca baya twaca turerana turi batatu kugira mwese mugende muri bus ntidusigane twaca turerana twese umva je ndi mwana mutoyi kubera je nakuze mfise n'imbagano nagiye muri septembre turaza gushira muri video twadufoto twameze nakuze mfise imbaganye urumva baca barerana jewe bakaca bangira kakandi uhagarika mwana ngaha uyunya akamutora akamurera canke akagenda ahagaze kubera ajya amabisi rero yabaje gutora nyera abana bo kuri Stella intebe naho yaje akabana 10 ntaco byaba bibatwaye haba hari abakonvoyeur n'abantuzeye bazwi ko bava bazi navyo barabimenya ko mwaje muriranye hewe menga mu nyuma baratevye barabimenya sindavyibuka bari mwarabigize muri mwenyene ni batatu baje twabigize turi twenyene kandi mu kuza twasha tureka gushikira rimwe je nkaca ndabatanga kubera je naje n'imodoka nabo baze bukebuke mugabo mva bati menga barabifashe barati barabireka barabonye ko okay wewe ubonye urakuze waragize warubatse itwetu eske wakuze warusavye mama wanyu niwe yabareze gusomba d'accord eske uko yabareze uko unye urugo rwawe urubayemo ugwitwararika birafise ico donc uko wakuze ari mama wanyu abareze byarafise ikintu cyatumye ukuntu wikomporta unye mu buzima bwawe yaba bwo hanze canke nubwo mu rugo surtout en tant que maman parce que maze kuvyara ni uca j'aime que uca utanga kwimvira mama wawe final
kumva nabo nyine barabaye aba jeune femme unye ego ufise umwana ariko ukiri umujene hamugakura sawa sawa est-ce que birafise ntuzeye en d'autres mots mama wanje ni nka modèle cyane cyane good ha mama wanje ni modèle cyane mama wanje persona m'entretemps yaritavye Imana Imana ibandanye imuha uruhukiro bwiza hari turacamukunda turanamukumbuye kandi yitahiye neza vraiment yeah cyane Mari mama wanje ni modèle yanje gose kubera ko murabizi ko murabizi mwese kurera abana uri umuntu umwe biba bigoye biba bigoye birasaba ingufu nyinshi birasaba amasacrifice menshi rero jewe igituma nabonye mama wanje yaduhaye ubuzima bwiwe mama wanje yaduhaye ubuzima bwiwe yarabuduhebeye ico rero kituma nanje mba uyo muvyeyi peu importe ibihe vyose twaba turacanamwo n'abana banje nibaza ko ata kintu na kimwe coca hagati yanje n'abana banje cosubirira abana banje canke noha ikibanza kiruta abo bana nta kintu na kimwe cotwara ico kibanza kubera ko ubunye nk'uko mubivuze atagihari ubu rero niho uvuga tego hori amaze imisi ambwira ibintu ko yamurose yarose mama ryaraca ambwira ngo ndashaka ko tuzoja kwa mami kubera twebwe haheze 2 ans zirenga mama apfuye ntituravyakira hariho imfura yacu yoyo wewe vyaranse no kugira asubire kwinjira muhira iwacu ikibazo naho twaja muhira yaranka kwinjira basi muri sala akaguma hanze mu rupangu agishika gusa kuri portail yaba yaturitse vyaranse rero kahori kaca karambwira rero chambre yo ya mama biragoye cyane umva turashobora kwinjira mu nzu tugaca muri corridor urumva ucinjira gutya muri corridor chambre ya mama niyushikirako ewe tuyicako ukuntu nyene turengana rero hora cambwira ngo mama kuva apfa maze kwinjira yo rimwe muri chambre yewe ngo rero ngo ndashaka gusubirayo kwinjirayo ngo gutora bible yiwe ko kandi nta muntu n'umwe ashaka kuyituma ushaka kujayo ngo niho nibaza ko tuzohurira na mama kubera amaze imisi amurota bavugana rero yumva umenga niyaja muri iyo chambre azomusangayo bavugana azonavyakira peut-être donc niwe yamureze entret niwe yamureze nawe nyine yakomeretse au fait kurusha ego niwe yamureze nawe nyine rero nukuri mama wanje ni modèle kubera ko peut-être sininjiye en détail mugabo mama yene yarabaye umumama w'umuhizikazi kurera abana bane uri wenyene ego ugakora ibikorwa yakoze ari umwana mwiza ashikira abantu umva wa muntu nyene udatahura reka ndababwira akantu kamwe kigeze kuba tutamenya tukira abana mugabo ugenda ukamenya waragize mama wanje kera yaravyibushe cane gose we niwe twamye turabivugana igihe kimwe mama wanje yaravyibushe cane vya bindi Jesse namubonye uko yabivuga mugabo ngo hariho umutanzi wiwe yamubwira iminsi satashe yiga kuri Esther aba mu Ngagara muri 2 ngo yamubwira akura murabe umva aryohewe ngene kimeze ngene kingana urumva mama aragenda yaragabanutse jewe ndamuzi ya king atavyibushe cyane mugabo atonze rero mugabo mu nyuma kubera ibibazo nyene kutwihebera umva vya bindi
kubaho wiyumvira ejo bya bindi nyene aronda mama ndazi ko yarashobora kuja ku kazi atazi ati mbezi biza uyu munsi bizogenda gute bizakugenda gute yaronze mama hahandi yambara ijipo yo ku kazi ayizinze gutya yayizinze mu nda kugira umufate yego yayizingazinze ivyo vyose rero kandi nk'ico gihe ntabyo mwabona ntabyo waromarka ntabwo ivyo ari byo abana n'uko bwati kazima mama ndamubona ngaho kandi fungura kagitambuka bari ngaho ntabyo ubona mugabo ubu rero umuntu mukuze ni uvuga ati rero ivyo bintu birashora birambwira biti hewe gwana urabona zisho camwisha ntiyapfuye kubera kufira kwihebera abana biwe gwana rero mu bintu vyose umwana wawe agire icubahiro ahantu hose ari babone nyene ko ari umwana w'umuntu ku bantu bazi histoire yawe twebwe canke abandi bantu bari hafi yawe barabizi ko papa wanyu yari ahari igihe mama wanyu barera ari wenyene yari ahari ari mu bundi buzima bwiwe ni benshi bibako ugasanga umuvyeyi ariko arera abana wenyene ariko ko umuntu bavyaranye abo bana ari muzima maybe yatangiye ubuzima n'undi mugore canke yagiye mu bindi canke yagiye hanze bagira abana biwe nawe uri umwe muri abo bana barezwe n'umuvyeyi umwe ariko umuvyeyi wundi ari muzima eske ico gihe mukiri bato marahomaka ko mufise hariho absence y'umuvyeyi umwe papa ko atawuhari murezwe na mama wanyu wenyene canke mwagiye kumva uburemere bwavyo canke kugira iyo shavu ndazi mumaze guhura urazi rero je ikintu ubunye ndomarka nkuze hariho ibintu abana batamenya hariho ibibazo abavyeyi bagira ubwabo abana ntibamenye je ndazi ko muri ico gihe cose papa wanje yaradukunda n'ukuri cane n'umuntu wese iyo bikubwira yaradukunda mugabo peut-être kubera ivyo bintu bariko badahuriza ko bobo bapfa turabigwamo sino yaradukunda yaraturondera yaragira iki mugabo peut-être ntiyabaho nkuko vyategerezwa ntiyabaho nkuko vyategerezwa rero uri kurakura buke buke wumva ibi uragira agashavu mugabo mu nyuma ukavuga ati peut-être Imana ireka gatoya bakabaho tukuze n'ivyo bibazo bukumbure byari twobihejeje sino n'ukuri uri kuraraba papa wanje yaradukunda cane n'abantu baratuzi twamana na papa mu buto bwacu twamana n'imbere yuko dutandukana dimanche twama turi kumwe na papa kuva mu gitondo gushika yaratwamana nimigeze mubaho mufise vide y'umupapa aje mumaze gukura adahari canke nk'ubu umaze gukura ukavuga ati maybe iyo nza kuba mfise papa kino kintu ariko narakimenye nabwikora gutya anye canke mama wanyu yarashuye kuba vyose hamwe avuga ati mama yarabaye byose ku buryo iyo vide utayihomaka urumva atakintu uri kurabura ntuvyiyumvira ngo kuko yarahabaye je nababwiye ko je sinovuga ngo narafyinya ahubwo mugabo je nk'ubu unye je ndazi ko narababwiye ko je mama wanje yamavuga ko mfise akaguma ka anniversaire yakita akaguma mugabo yategeza kunkorera anniversaire abavyeyi banje barankorera anniversaire nta wundi mwana ngira bayikorera na kingi ari mutoya arumuhereza umuhungu wenyene ntayo bamukorera mugabo je ndibuka ko nico gihe batandukanye ngira yaba ari okazi yo kubona papa muhiri wacu baje kungira anniversaire na mama wanje je twari dufitaniye ubucuti bwinshi ku buryo n'abakuru banje batuma jewe kubasabira ikintu genda utubwirire mama wewe araza kukumva gusumba iyo tumavuze ngo nagareze gakobwa en plus ko King ya 7 ans plus tard yaramaze kufata iyo place y'agahereye mugabo nkaca mba responsable cyane ku buryo n'ibintu byinshi n'imigambi myinshi mama yibwira jewe kwanza ko mwari muri poste twarabivuga ya uri ntwari na mama wanje na mama Nikita na mama wanje alors numva shaka rero kuja mu buzima bwa Nikita amaze gukura
amaze kuja mu vyo kurondera akazi kuba umuntu yari professionnel etu ku bantu bamuzi Nikita vraiment yitumye ikintu ari ndani ntakora igipande hari ibintu boza akora igipande ntavyo ntaba yaca anti kuri kurakora ikintu urana ko ugihaye umutima ugihaye ubwenge ugihaye umwanya wakigize iki wawe mbese nubwo kibaje kiba ari ikindi kintu c'undi muntu ivyo bintu vyavuye kuki vyavuye kuri mama wawe navyone ndavyibaza amashurwe menshi cyane kuri mama wanje ndavyibaza kubera ko nawe yo mana cyo mudamu n'umugabo kweri urumva nta kintu nta kintu camunaniye nta kintu camunaniye rero iyo ufise model nk'iyo tega kuba ala hotel guca muri iyo nzira yaguciriye nibazwa ari ico nibazwa inguvu ndazikura ngaho oye narabonye ko ataco adashoboye ntakidashoboka mu gihe wagishatse bifume vyanka wagwanye vraiment wagerageje none niki ivyo umaze gukora ni vyinshi uracari muto niki mugani w'abagenzi bacu wa bene wacu quel est ton rêve le prix fou muri kazoza cane muri kazoza canke n'ubu nyene ikintu wifuza gushikako ati nk'ubu je uwo mpamahera je no bafise ahantu je namfise ubushobozi tazi ubake ntuzaye parisien iwawe canke fashi kuba umubosi nyene rumva nyene ashobora kuronka umubosi ashobora ati iyi studio sheje amahera ni gwawe uri umubosi kabisa me kuronka amahera no kugira ikintu ko ico kintu ushaka hamwe nashaka kuvuga ati you know what nta mahera nyandaguhe ariko ngiyandaguhe ico kintu ushaka amahera tuvyihoze canke ndagushikana ushaka navuga ati shaka I don't know kwiga cyangwa kuja muri Tanzania Trump avyemeye igiki wumva ivyo nibindi ariko nyene umuntu wese abafise inyota muri wati ati nuko je ndafise uburyo kandi plus fou no kuvuga apana buri imodoka ntabwo tiri plus fou kiri ngaho tukiraho nyene kirabushoboka ntabwo kiri fou na gato ngiki migambi rero imigambi n'imigabo yiwanje iwawe Jesse mana yanje ni myinshi ariko sinovuga ngo niyi kubera ko hari abantu baca bavuga ngo ngo rero ngo aribesheye ibiki n'ibiki jewe icifuzo canje no kubaho mfise amagara meza cambere amagara meza umuryango mwiza ivyo bintu bifise iterambere no kuri rirakwitwararika hanyuma rero ivyo maze kubishikana umva bimaze kumera gutyo onye muca murondera muri kumwe mugashika ahantu hanyuma rero hari imigambi vraiment umuntu yokora après aho onye hari imigambi yokora ifasha abandi bantu apana gufasha abandi bantu ngo ngiye gufasha umuntu afise ikibazo kumushira ikintu oya gukora ni entreprise iza guha abakozi abantu akazi surtout abo bamama badafise amikoro abo bamama baronderera irya nino bidakunda ukabaha ahantu bafise ntuze ama revenu régulier yego bavuga ati nukuri umutima wanje uraremye ndagiye gutonda aha hantu ntahana ikintu umwana wanje ntandaye mu maso nibaza ko ari cyo kintu ca mbere kibabaza kubaho uzi ngo umwana wanje aza kurya iki umwana wanje aza kurya iki umwana wanje aza kurara afunguye gute ejo umwana wanje azogenda kwishura ari iki urumva nzomwambika iki azokwiga gute nukuri iyo mana ibiturinde vraiment biraruhisha vraiment umutima nibaza ko ivyo bintu biruhisha umutima cane kandi iyo udakomeye nivyo bikubuza gushika kwiterambere kubera ko amagara umutima ngo ivyo bintu umva nakubwiye ko nk'ivyo onye mama yarabiciyemo mugabo arakomera arashika ahandi hantu rero hariho igihe bikwisha hahandi utaniyumvira ibindi birebire usanga wewe vraiment vyapfuye hamwe usanga nakazoza yanse vraiment
bizokunda Nikita ikintu ndamuzi ko nuko hari n'igihe yinjira mu kintu yumva ntazogishobora mugabo once acinjiyemwo naramundura ukamwibuka ngo wowe ndakavuga ati ibintu sinzobishobora canke bigenze gute karafyina agaherereza anyways hari ibintu barabavuga ngo umuntu iyo yubatse arahinduka nimba wari ufise amanyama ugasanga arahetse canke kubaka canke kuvyara ni ibintu kenshi usanga bikunda guhindura amakaragiteri y'abakobwa canke y'abamama gusa umuntu yarameze uku yari umuntu w'umunebwe par exemple ubwo ugasanga agiye mu rugo canke agiye kuvyara aciye akura aciye ahinduka cyangwa se umuntu yarafise amanyama yaje n'akanyaro banawundi yatsumuriwe muri quartier mugabo once avyaye canke once agize mariage aca umuntu atekanye Nikita w'imbere yuko yubaka n'inyuma yuko yubaka uyu namwe muramuzi turamuzi ushaka kumwivugira ni bamwe cyane ahubwo hari ibyo nobanzi bambe ntazi ahubwo mwe muzi gusa twarigeze kubikora muri Fun and Fact umuntu mubakanye arafise uruhara runini cyane mu buzima bwawe arakwica canke akagukiza ni ibi rero tubona umuntu yahindutse ari mu rugo vraiment yahindutse nta gitwenga ntaci yitayeho umva kubera petete ingene ubu umuntu aba amerewe rero nukuri aho ngira ko mbwira abantu vraiment binjira mu buzima bw'abantu babe bahana amahoro babe batahurana babe bagerageza gutorera inyishu hamwe batararindira ko ibintu basara je rero w'imbere na je wubu sinibaza vraiment ko hari ikintu kinini kirahinduka ndacakaze shubiteha kaguhaye bacakaze abakozi reka tumubabwire Nikita nicare neza oya ndisigura yarabaye agaspaghetti reka tubimve ko urumva tubimuvugiye gatetse mu mazi atogoze umva abantu bari hafi ya nyine babo bashaka kubona changement y'umuntu imana ishaka wahindutse neza vraiment wahindutse muri Nikita mwiza même sinava warumeze neza mugabo nyine hariho ukuntu Nikita ntiyarabirangura umupolisi ntiyarabirangura iki wihenze ukamutsitarako ebara mu mashati ntugiraho ngo je ngo je nico ndico ibyo gusa nturi kujya kugira ngo je waca ndico ko rero ko nivyo vrema umwaka araheza akandi karahera rwose rati umunsi yarafashe umuntu mu mashati nkuko unye twabivuze abo samusubiki yamufashe ku gaha ujye umukiriyo banza umureke hari mukiriyo hari mu rubanza yari urubanza rwa hori yari yasangiye yamuzanye ukuntu yaravye ngo yamuzanye kubunye gutya yamukwega mukwiye hantu ati we vuga nindi yakubwiye kwibiza inyama wagisura kandi yari umuhungu yari umuhungu akarameze ngo oya mamusha arameze gutya ariko amucisha imbere yacu tugege nibiki uwo no wambere ndabwira ubu ndabwira hano undi wamukiriye Noskora ko umukiriyo abantu babaye nyine bakorarira mugabo hari umuntu yinjiye ari permis kuza mu kiriyo adafite droit kuza guco kiriyo abandi bose barahoze mbwa Nikita yaraje amubwire ubu nyene mbone wasohotse ngaho muri iyo ego sha nanje narice mbwa ntagufana musohora yinje yasanga namwicariye guca muri salon tirasise muhejeje namwicariye nambwiye ni umviriza uje kuraba nyene vya vrai ko mama wanje yapfuye kandi yadusize tumeze neza cyane rero ndashaka gusaba usohoke ugende yaranse gusohoka ari ngo mumere yaranse gusohoka guma yicaye Nikita aramubwira navuze gute wanyumvise navuze ngo haguruka usohoke hanze ako hajya nari Marie wari Marie hari mu misi ya mbere ntwari bwahira wari kuri muri way ya hamwe nawe ivuna umwansi wari Marie damani wifate cyakiri ari umuntu nyene vyigeze kuba nyene akabiravyonga nyene biraba induru Nikitaza kwivuna Nikita afite ikirato nariko ndagwanira umugenzi ndafise no kuntu ngwanira abagenzi nivyo ariko yariko aragwanira umugenzi ora ngaha kosha bitumwako yariko aragwanira umugenzi kandi nyene apana secondo yariko aragwana vyavre yari vyiwe je image fils hama ngo sina ntango uvumfise
je nari umushoferi amwe n'umushoferi Fast and Furious abandi muri film bavuga kwibarabara bameze gutya ingo nimwinjire mu modoka ameze gutya nije ko gago nyaruka ameze gutya nawe yari yagumye indani ariko aragwana ndavyibuka jesha ndayisohoka kugira ngo mwinjire basha ndayisohoka iyo modoka Nikita carayinjiramo acagira marshali yagira ngo abantu bose jemeze imodoka yacu chauffeur de guerre Nikita carayiva kuri vono ngambira ku modoka subira inyuma acaricara inyuma ariko rero umuntu bariko baravumbura ashaza kugura umuryango Nikita mukusomuke ahantu habi kandi yego rero bajya ari Mariya none urumva rero ndafise akantu ka before voilà rero ubunye ego après le mariage ndafise izina ngwanira ndafise izina ubunye mfise irindi zina unacitwa Ephraim unicitwa Nikita mfise izina ry'umuryango reka ndababwire hariho kukonora izina no kurenza urugero Nikita w'uyu munsi yakubwiye ngo usire kugwa ni wa Nikita umukozi wiwe ajya indya yasumye bamugirira umukozi ajya indya yasumye aba mu nzu atariha atazi ingene bayiriha arashaka kumubwira ati mabuja mvira mu gikoni Nikita ko tukagasha kandi Nikita agashava mu ico gikoni gwashe ngurati byambye agasakurira kuri twebwe basha umukozi aheje kunyirukana mu gikoni cinzi ameze gutya mu jewe kuva kera mabuja ngo ahantu hose nakora ngo je sinakunda ngo abantu banyinjirira mu gikoni sabaje kandi agacavayo sha ubu nawe mutahira ko 2h du matin abakobwa naciye mva mu gikoni kwera none ubona ko wahindutse ntubona ko hari changement kubera ko Nikita wa kera nibaza ko oya si guhinduka ahubwo nibaza ko hari ibintu birengera ubwenge bw'umuntu none umuntu ankuye mu gikoni ciwanje wewe umva nkuyo noronka ijambo je mvuga naciye mvayo mbanza kuja kubaza uwanzanye nako nyene we yahuba ntakiri umwe aravuga ati kandi hajya byose ni mu mutwe uri wenyine nk'ahantu uri wenyine uzi ko Dacia na Nikita bari Gitega ntibari no ngase aba no telefone ngo bave muri quartier baje kumfasha ingwano ndiko ndagwana ati bari hanze dufata haro Selvini cikubwira byo gukora ariko uzi yuko Nikita ari ngaho mu bindi biro ucuza kumuca umuhamagara tugende gutu burezga afise once tabagenda umuvugisha ndumugisha we niwo baza ariko abakobwa baramubonye yuko hari utwiso twamaze kumera gutya barataha dezero bakamutelefona mabuja nyugururira byatevye ndaje nyugururira none wamwiruka twatsikara tubitubwira uri kamwe wamwiruka niko dushavuye tumenye ntibishoboka ngo yari muhira nigikunda ako ni vyiza umva yarabaye soft ari softness basha ndiko ndasaza imyaka ndasanga adiriya mugabo urabikunda nyine kurukunda ariko nyine umugabo we abantu mutamuzi ni umuntu yitekerereje avuga make kandi fuyo nico gituma rero parfaitement Nikita atawe kuba soft now umva induru yacu banyinshi gutya kuri akagere le contrat satire basha je mugabo akavuye Nikita na Ephraim nababwiye ko namye ntekereje kuva kera ntabiko biragaruka urumva naho byagiye ego byagarutse nye naho byaroye basaza bacashika utubebe basigaye naho wasuye ku mwana Toyo turabifana mugabo turafana Nikita wa kera n'ubu turamufana oya nasaba abanyigero bajya oya n'ubu vrema naho ndazongwanira n'ukuri nzomugwanira asi nivyo yego nzogwanirana umugenzi wanje agitse kibazo oya sinotekereza kandi kiya kiratura kiracatabutse kiratu biyoshe kiratokiriye cyofashe n'ucamba niho cagaruka inkomezi ni muri ya mishatsi ya Samsung ego chuma cha chuma ewe anyways ikibazo cha nyuma nibatwa kiza kutanda vers Nikita uyu munsi kirasigara umustar entreta eba na Facebook naho bage abantu baje bavuga amajambo bafisa abafana vraiment Facebook abanye naho bashavuye ati aya birabaye byinshi itu hafisa umufana YouTube hafisa umufana baba bahamagara ati bafana bari kitamuri hehe duhure tugira inama yo kuntu ngira ngo twomugirira fwet ni bivanye kumana no kuma série mazimisi muko marasorana bakigingi wowe nkawe yo gukina ziga série umutaximene yanzanye hanze tambwiye ngo ngashaka mazimisi
kwanza aho twaduhejeje guhura n'umuntu arampagarika arabimbwira umutaxi ngashambira ngo maze iminsi ngo ndaguha ama views jare mpako murabe ngurira kanjo ndambyaye ndasha nanje kangurire kwere ndaguteramisha wa muteramishije abantu mu mutwe tumuzi nikitaziga seri tuziraba dutwenga twice kwa tuba tumuzi dutwenga twice nkayanye yaririga umuntu yapfuye urumva ucumura abanikita w'umuntu kandi nivyo Nikita nisazira muriza urumva ibintu byose ngo yari kwese uyambwiye shayuka kwaye ona nyina aragwaye urenda ko yarapfuye none ivyo bintu wowe urindire ko odihera ya 5 minutes umuneko ararisa nabise umugenzi mama we ariko arumviriza ry'amatangazo yo kubikara niragapfa baba wiwe n'umutaje yarasigaranye ngo yarapfuye ngo yugo barabaye imfuvyi murapfa n'ikintu bishoboka nibutsa amawegero wamutumukira niba ko siye munsi bugishukuri ako uriko mu bitaro umuntu ngo yarankana gutera yarumugabo umuntu yuhe mu bitaro undi Greya cavuga ngo sivyo ngo yashabira babaje wese munaco munaho umuha amahera basimwibuke mwumve ko siko gwaye ko aremvye ko amerewe nabi Greta ngo sivyo yabaje reka naragiye kumura vya vrai naragiye hama waramuhaye akamvupe bazi kugira umutima wawe uruhuye ngene warurusha so yararusha vraiment nawe wararize kandi yego nakuri yitwa Irankunda Nikita Kiriya zebiyazuye ndashaka rero kugira wo tubwire ico zigeze zigira kuri wewe apana uri kurazikina hose mu twara mama aratandukanye uri kurazikina n'umubwira uri kurayiraba zikugira kuri kuriraba uri kurakina kugese ndabona warabizi ko ufisiga amana canke nawe uritangaza sharabizi ko naragomba ziga pibi twazikinye kuva kera vraiment nakigiye twazikinye kuva kera mugabo ubunye peut-être nkuko dasa yavuze kubera yabaye série yo ku hebdomadaire nibaza ko ariho bantu baciye bayishira ko cyane amazi no yabitanguye kuva kera sino twahora dukina pub kandi nyene twakina vraiment bazikunda abantu abakiriya bacu n'ubu turacabakeneye kandi rero nanje ndiko ndayiraba ndatwenga nawe uratwenga ukavuga ati ako none I have a question though niga yanyuma uri kuragira vya vrai naratevye ndarira I knew Little Big yambwiye ngo twanahinga twaramuravye turaniyobegwa tuja gutwengera hanze baratwenze mbona mva nicaye habahagaze habe nakigiti barahatwenga kingarafa kandi ubwa mbere igihe hall je mu kuyimpa Little Big nyene yaravuze ati Nikita uri sure kwishobora ati uko je ntayo nshobora ati je no kubera Little Big aratwenga arashobora kwitwenga ariko arakina ako vraiment basha yari yawe kandi yakagira ibintu akaca yitwenga kitagarari akumva nk'ikintu kiri kamwishe bonye bariko baratwenga n'uwatwenze ngo gutabigusa amazi kandi umva yamaze guherezamo byace byinjiramo ararira vya vrai awaciye bara vya vrai nubu ndayisubiyemo ndiko ndayiraba nkayishira ku mutima ndarira ndayishyize ko umutima gutya nkaraba nyene n'ubugwayi sheri aho bigeze n'ubugwayi burimo ni menopause eka n'ubundi washaje n'ubuge ushuka ako nivyo gasetse mama kajya kantu one kubwiye ko nazo kugonga umva naguma ndebona ku mastatu ndavuga none aje ndayugura ndiko ndatwara cyangwa kuri muzeya natwe kuko je mbashaka ndayirabe ndi muhira niyuganye mu cyumba ukora n'ubundi nkumanko ndurukora agacabaza mama bayiki kuri induru ege nayiravye ngiye gutora yakanzu nambaye muri mariage ya Greta mu bantu babandi tutanazinanye iyo muri hagaza ku mandaba uya mustuvanye kandi watuvanye nkominduru kubwira nange ndavuga ati yarampamwe ndatwinga ndaheza wari wiwitiki saramubwiye n'ikintu muri imodoka yasharaze kugonga concert naziraho kandi unashobora ko shikira je kubera ijya anye bari bayitweretse ava kubera hari izo tutanabona natwe tubonera rimwe na hamwe mugayigere nari nayibonye imbere hanyuma hagise hose ndayihahori camba ndakora utuntu numva umwana ari karatwenga
nase kumubaza nti uvyiyumvira ko iyi yari yakwishuye setex nuko nyene ako ari n'umufana wawe cyane aranamposta link akayirungikira abana bigana muri groupe y'abanyeshuri biraho wow akwezi ko n'abacyaske azi ko nagiye gutora Shiro ku ishuri Shiro mutoya akana kigana kitavuga oh mama Shiro je t'ai vu sur TikTok ndavuga mama yaba ngenda kwiyandarika baco n'ubwana butoya bwati heraba mama wa Shiro ibintu agenda kugira ubusutwa biyuguma umuvuka aza mubwiye yo nivyohe erega barazibona bonje ko yandi yo kuguruka hejuru ndetse kuguruka yambwiye mama warandeze cyane turankanye warandeze wewe mba namureze ku bantu ku bantama mama na waranka kuja muri video ndakubwiye maje agira ikina kabona urakica aca bihe aca yikwaka akagira gute ndavuga sawa bazi niza kwinyegeza kugenda mu film swatire twe turabafana ba Nikita ejo hari jeudi nizera ko mwaravye episode yabashize ko ejo ubunye barumvise amarira yacu yo gusohora par semaine kandi ngo twarasavye kandi ngo twarumviwe basigaye par semaine ikindi gisabo nuko mugera 30 minutes kurega gahera umutima ugatumubona karaheze genda bashigiki basi mugere 15 minutes nta okay tuzozo bitubwira najya mbere bari ngaha hariho 12 hariho 10 hariho 9 9 frenda babujije YouTube zoba gute muri kuri 9 ahubwo nyene nta mafaranga mushaka ndabahamaye mugere 30 minutes basi 20 ntabwo ari bari kirekire ariko nyene je certes birakene nta nudakeneye amahera metu ya duseri tudoshe turi nka rero nkijya yukurira bari kongera mwiki amahera yasubiye mu tipe amusange hanze idoge canke dazi bihere abuze isanduku yaragiye kurondera isanduku y'umuntu yawawe yapfuwe nabona ko yasutse bimucanze hambere yagiye bamubwira ngo umuntu wabaza mu muhamba ngo ahantu hari agatutu kugira ngo imbeho nizo ngo izore nizo mukubita isanduku yandiri iyindi nayo ngo iyindi nayo isanduku yandiri ukumuryo bamucinza bamuca byaje nuva ribo ego ari umuntu hari umuntu batamuye ari umuntu yari atamwoza ngo azumukisha musanduku adakutwa n'imbeho kwa ngo ntawagiye bazaro yavuze ngo ziraramba gasha none ziramba kuki ariko vuma again simbona ikintu kuko agiye kwidoguja mutiba ikibazo amaseri nyene tumenyereye zimwe amajambo menshi ntigera n'iminota ingahe 10 minutes 12 voilà kushaka iminota ibiri yindi kaba 15 minutes muzogire 15 ariko jya bamushaka kwinjiza kuri YouTube ubwira umushefu wanyu umushefu wanyu wabo n'uyu nyene ngo ni jewe ni kigingi yitwa kigingi je natoye Nikita rero bamwaka icyo cibahiro ndabirama anyways urasika nshaka kumubaza kindi je naheje sinumvise aho yakwiye gukwana abakunzi bacu hari kibazo kindi mushaka kumubaza Nikita mukibaze mu commentaire tuzovyandika tubibike hama tuzogira patu tushaka tumushaka kandi ngaha anyi aduha kanya kazokaduha niki yego nzoza muri makanya ga ni iwacu voilà azosubira zikandi muri makanya hama dusoka tumuganirize atuganirize twige dutwenge turire hano turarira biremewe gusa mu bushwari bwaraduheranye twabiromarise mu twabarire nta cafe na mushwaro turafise kwifoto n'amazi itera umuntu wo gusuma abo muzogikure iki gitabo ntidushobora cappuccino raba no kwiraba kwa anyway tushaka kumushimira Nikita kuba yaduhaye akanya mwakoze cyane kumbaza abasha ibintu birenze yace bikwibwira dushaka udoze uri fort mentalement kwa tushaka kubaza toutes les questions kifuza kubaza ko zirahari twatinye ko ari incuro ya mbere nituguhahaze nituguhabure dushaka indi kidoze uri fort mentalement kugira ngo utuyagire hari inkuru nyinshi ibana hari inkuru nyinshi mu minsi yaze yararize Nikita uravyibuka muri group agumarira yari oya wa muntu w'Igitega ntabijyanye sinakashaka kumubaza kubera wa muntu w'Igitega mama w'Igitega umwe ayo voilà yagerarire nturire wa undi yavyarasha mama w'Igitega yavyara Mbazo muzombaza ni dase kwe wibuka ibintu bingahe akabagore baravuga muri groupe gasha baravuga
rero ari igihe ibintu ahubwo usigaye wishura kandi waragize reyaje ahubwo nyine usanga ariko nyine gaje mbaye mu buzima bugoye wumva uragira reyaje gutyo gusa abaye mu buzima bugoye nguma n'ibintu byinshi jewe mikrofone yanjye bakuzi sinzi yagiye ziyamize mikro reka twebwira he hari ikibazo mufise abakunzi bacu mwifuza ko tubazana ikita mu bundi buzima je nimo twubahane namwe aba nibo bashikiriwe aho twatu tuzomushi je niyoza jo cajamu je no amwishi ni wowe sheri kweli ni wewe irakoze irankunda munezero bantu b'Imana heraba muramubona mama Maya ndamubahaye mu mubage ama video n'abandi muranzi hasi hejuru tekereza turiya tekereza hari ikibazo utazi kuri mama Maya hari ikintu wifuza kumenya kuri mama Maya akanakanya kawe kugira ngo ushobore kukibaza yicare aduha akanya kandi nazo duha akanya nk'ibisanzwe mwanya mwiza wo kuduha akanya ngo tuganirize rero turabashimiye cyane ko mwadukurikiranye thank you thank you too Linda turabakunda cyane bye bye Siren Vibes TV.